Chimamanda akwiye gusengerwa kuko afite daimoni imwembi imurimwo yitwa Maimuna. Chimamanda abayeyo imyaka n'imyaka nta kintu yogura Edison ntakigura. Chimamanda ibintu byose azovuga azobivuga kubera ko mfuhira kazomujya kongera kamusubira ko ntazonshira nzoguma ndi Arlen alumusumene gwamenyo maso y'inyana namba hari umuntu ndirira mayibobo ya mbere itazi yiri ni Chimamanda. Chimamanda mufitiye ishavu ndamufitiye ishavu kuko ntandera fi ndavuze ati power in the name of Jesus ndakubisi Jenny iri muri Chimamanda Moses isinzirire guhwera bagenda senga iryo sengesho nawe nimba byo kurushaka ko Chimamanda is diamond murimo isinzirira guhwera power nkubitiri Jenny mana isinzirire guhwera. Hello bakunzi ba Gatech TV uni hotre yige agarutse ku yindi curo abazaniye vibe imwe dasanzwe. Vuga ati imwe dasanzwe. Wow, ni Miss Alu mubona yuko ariko aravugangwa cyane nanje mba namubashikaniye basha. Wana yuko yabaye umwigeme atagase yahora yishimana rike reka ndabigeza. Okay, you are welcome muri studio ya Gatech TV. Miss Alu washaka kuramutsa abakunzi ba Gatech. Icambere ndabaramukije cyane. I'm so sorry. Ndabaramukije cyane ni Lincoln Alu comme d'habitude Miss Mafseri komenye Musumezo maso y'inyana. Yeah. Wow. Hari akantu numvise abantu bose badashoboye guprononce izina ryawe ubivuga neza. Wow, thank you. Ubivuga neza. Hari abandi bawuzumva ngo je nitwa Rodrigue. Les amis c'est R. Rodrigue. Merci. Ubivuga neza vraiment. Merci beaucoup. Wow. De rien. Nuiwe yashoboye kugushikana muri studio za Gatech. Yeah. Ariko kandi hariho nabantu badukwirikirana nabo nifuza ko baramutse. Ya ndaramukije bakunzi ba Gatech. Ya ndabaramukije cyane ko we love you. Wow. Bahora banyishize iyo bizu. Nari ndabakumbuye barabizi turejo kari. Wow. Utwamanira bishasha vraiment. Yes. Allo. Yeah. Ari abantu baguma bibaza mbega ko warumaze igihe utaboneka ngo wahora mu bihugu byo hanze. Nari nagiye gukoresha amenyo. Oh my goodness. Yeah. Wow. Ni ibintu bibaho antuka. Ubere ginyo ryawe riri special. Wow. Murana yuko yaje asa neza cyane mbega cari igihugu cahe. Bon. C'est comme d'habitude ni mu Burundi bwacu nyene ariko sinavuye n'aba docteur bino. N'aba docteur bize mu mahanga bari ku mwanya. Yeah. Nene ko kare hariho uraho yahora gutuka ngo witwa Musumezo none ubu naho zosigara. Narondera irindi. Imana yahidiye amateka. Reka ndakwereke. Hari ikintu kiba kugira haze ikindi kintu. Amen. En tout cas Imana yari yabonye ati Musumezo rive kuri haze savyuma. Ubu cyamaze guhinduka. La pareille. Niyo yi. Mano riyo microphone bamanze baribone neza. Wow. Yeah. Asha abarundi bararyohewe cyane gose kuba iginyo ryawe ryasubiye ku murongo. Antwongera nawe wavyipfuza. Bon suko navyifuza cyane ahubwo nuko bandemereye. Nuko bandemereye cyane. Hariho abavuga yuko ngo iryo ginyo warivujwe no mu tambukanya wa nyane icubahiro president w'igihugu cacu nivyo. Ico kibazo numvume ngo vuma sinocishura. Nuko babonye ko nakoresheje amenyo inyuma ya hahandi mwari twari tuvuye mu mirimo. Abantu baribwiye amajambo menshi ariko numvume ngo ntaco no kwishura nihagera
ari ico zobivugako. Yeah. Okay. Nta kibazo ico kirumvikana uretse yuko atari co twari tuje guhagarara ko cane abipfuza inyisho muzogire muri commentaire tuzoheza tubasabire inyisho kwa Miss Alu. Yes, ni vibe imwe idasanzwe ubona ya Gatech imaze igihe itumira abantu nyene bari bakenewe. Aha ndavuga nka Simbize aheruka kuza gusigura ibintu ubona Chimamanda yabavuze ko ntawuzi igituma tuguma tugarukana Chimamanda ariko tuzomuvuga gushika duhashije ingeso yiwe yo kubahuka abantu nk'aba nka TV yitaho aba influencer bo mu gihugu cyacu Burundi. Iyo tubonye umuntu abakomye turahaguruka antuka ngira murayibona yuko tugerageza n'amajambo bona yuko yabavuze ko akomeye kandi y'inkoramutima. Irya mbere ikomeye yavuze yuko mwagiye guseka. Wowe iryo jambo waryakiriye gute d'après irya post? Jewe ikintu ca mbere imbere ya Chimamanda sinigeze nkora namye nsega. Imbere ya Chimamanda sinigeze nkora namye nsega. Wamye sega. Nta musi Chimamanda arashima ico nakoze, ashima igikorwa nakoze, abona ko namanteza amaboko ndi muri saidia. Abantu na leta yarabakwiye twe mwibarabara. Nta bantu ba saidia bakiri mwibarabara mu gihugu cy'u Burundi. Bien sûr. Twe dufite amaboko, dufite amaguru, dufite umutwe n'ubwenge. Yes. Bwo kurondera no gukora. Impamvu Chimamanda toujours jamura ntwenga iyo ndiko ndarawa mu post yiwe. Ajya mu post yiwe sayo kuvuga ko ari iki. Ajya mu post yiwe nayo muke habwenge nayo kwirondeza kugira garuke kuri hits. Chimamanda ariko arirondeza kugira garuke. Ariko arirondeza kugira garuke. Yazimye yagiye. Ariko ashaka kumuvugwa mu Burundi kandi ariko abuvuga nabi. Gute gumushaka kugumuvugwa mu gihugu uri kuravuga nabi uko kitari. Monsieur, I'm so sorry. Yeah. Mu gihe wahisemo kutavuga igihugu cawe neza. Reka abandi bakivuga. Meta bush. Kite. Ukura vyumva? Justement. Ano majambo uri kuravuga Alu uyavuze utuje bisumba uko wahora yavuga umengura afite agashavu. Chimamanda mufitiye ishavu. Ndamufitiye ishavu. Kuko ntandera fisi. Kikiri naho ndakivuga mbere bakibaza ngo ndikomagarara ku gahanga abagabo. Ariko Chimamanda Edison niwe yavuze ati nari nararahiye kwishurana nimbura kimazi n'ubakeha bwenge. Najewe vraiment ifa kumfata decision. Nkareka kuza ndavuga ko yita abandi bibwa mugabo ni wari kibwa ca mbere kitagira ubwenge. Chimamanda Moses no mukeha bwenge wa mbere. Ati rero iyo uri kuramuvuga uri kuramuduza brand. Ego ashaka kundugirako. My goodness. Bon, c'est vrai yaramfashije kugira ngere kugira bamenye izina Musumezo kuko niwe yari nyise. Ni contrat mwahanye cyane. Aya. Ntitwari tunazinanye. Yaranyatatse. Mpuje kuntuka nyene kuko nanje shindamwataka. Premièrement yaravuze mama Burundi. Ari mu bavuze mama Burundi kunyambara yambara. Aja kuri Edison. Abo bose mama Burundi we yaranamuhaye n'umwanya ati bandanye umvuga. Uri kongira umustar. Uri kutuma bazompa agashimwe. Sivyo? Uri kutuma ibihugu kanaka bindi bizogira iki? Bizomenya kubera brand uri kurankorera. Voilà. Aja kuri Edison. Étape par étape. Aja kuri Edison. Ubu nawe yatanguye gukritika ibirato Edison yambara. Niyo makuru agezweho kweri. Siko? Aje kuri jewe. Ejo nari nigiriye gusenga n'ubu naho yanyatatse. Sinzi ko wabonye pose. Ya, nayibonye. Chimamanda Moses. Ndanamwumvira n'ikigongo cyo mugabo. Namba hari umuntu ndirira. Mayibobo ya mbere itazi yiri ni Chimamanda.
kuko ntazi ivyo arimwo vraiment kuko yaraziriwe yaba azi ivyo arimwo sha ariko vraiment nta n'ikintu kibabaje nko kuja gushigikira u Rwanda rukaca rutsindwa none ubu ntari karondera ingufu zo gushaka kugaruka mu Burundi yari mu Rwanda urazi ikintu je nomubwira conseil yo ku buntu vraiment nico no bivuga ko conyene nakore video afukamye kubera ko ari kure nakore video afukamye avuga ati papa Burundi mama Burundi n'abanyagihugu mwese mumbabarire mu gihugu. Hariho ifoto rero jewe yatumye ndaguhamagara vraiment ukuntu yamasyonye umunwa wawe awushirako ni na couleur ya rouge bije bintu mwavyakiriye gute mwebwe garo kwera iki nawe utiyumvira ko mwishura niyo mpamvu nakubwiye ifo ko tuza turaraba icambere na mbere abantu tugira tuvugane nabo nabantu bari kwakora ibiki bipfuziki nabantu bifuziki icambere na mbere ashaka kuvuga nabi igihugu cacu kuvuga ubutegetsi buntwara nta mpamvu yo kwishura ikidabire nk'ico jewe wewe ku ruhande rw'iwawe nta kintu Chimamanda aravuga kizima kumenga ibintu byose Chimamanda nta kintu kizima yigera avuga my goodness atuka abantu ngo nibibwa sivyo acaja muri politike icambu ca Edison no kuri kwimana itamuraba atazi yita umutwe atazi nivyo bavuga akacaza kwifondera mu majambo atagira umutwe n'amaguru nasinzi ijambo wobwira Edison nawe nk'umu influencer Edison icambere vraiment je ndanamushimira nituvugana nta nimero yiwe mfise ariko ndamushimire vraiment yaravuze ikintu kizima yaranamubwiye ati ni modoka jewe ngenderamo ntuzibe yayo Chimamanda abayeyo imyaka n'imyaka nta kintu yogura Edison ntakigura Chimamanda abaye imyaka myinshi muri Amerika nta kintu yogura Edison ntakigura kwera ikiryo jambo rivuze na Edison yaragivugiye Edison yaravyivugiye kubera ko yabanje kwiga kuba kwanza muri Amerika yabanje kwiga igihugu agiyemo kugira utere imbere wokora iki no gukora kwanza gukura amaboko mu mpuzi yes reka ndaguha inkuru Chimamanda n'ubungira ndakivuga na Edison je yarakivuze mu gaje nari narakivuze avant ko Edison akivuga Chimamanda Moses nta kazi afise akora kuri hazo sosio gusa ndiko ndatohoza neza menye ko umugore wari wafise akazi wenyene ayo makuru ni wayamenya zabatarayivumbye kwe bandindire bampa umwanya utuzanira amakuru Chimamanda aguma mu nzu kuri internet gusa mugenzi wa Simbizi wa Semavumba aheruka kuvuga yuko ngo hoba hariho abantu akorera ayo makuru urayemeza ngo kugira bacafuze igihugu cacu Chimamanda nizo diriziwe ni nayo mpamvu no mu Rwanda abana murondeye kugira cafuze igihugu c'u Burundi baramuguze baramuhaye amahera nizo diriziwe kandi ivyo murafite ivyemeza ivyo turabizi kuko yaba nk'ivyo rega n'ibintu biboneka none ni we wenyene yitoye akavuga igihugu c'u Burundi nabi kameme urazi ndakubwira ikintu kimwe Rodrigue niyo mpamvu nakubwiye ko Chimamanda atabwenge agira twebwe kera mu mashuri wihenze ukavuga ko so canke nyoka ari umurimyi bagufata nk'umuntu aciriritse ariko ubu wihenze ukanandika ku rupapuro kuri umurimyi bakwakira na yombi yes gukubira imwe inoti wow sivyo umukuru w'igihugu n'ubu aranabahimiriza n'abakozi ba leta kora akazi ka leta amasaha 8 ayandi kora utwawe nuco wicara yes gushika isaha jewe ndabayeho kubera umuceri wow ndabayeho kubera hazo sosio ndakora ibi inyi ariko nanje mu gihe mfasha karuhuko ni gihanga mu muceri wow ku ruhande rw'iwanyu hari hagatima wigeze ugira ukumva ati reka ndamuje nyuma kugira
dusege urumva ngo nikimenyamenya ntagiye kure simbizi we yaravyemeye ati je yarampaye agafuko k'ibiraya none tuce tuvyemeze yuko nimwe mwamusenze byagenze gute nimuduhe iryashusho ko byagenze uratinda guha inkuru reka mpere ku ntango kugira jewe linka Arlene arunshikeyo twariyumviriye twiyumviriye mwarabonye noneho avant twaragiye kurekana imirima ya nyene icubahiro tubereka ukuri je tuduga ruguru niho twaca tuhasanga uhakurikirana ngira niho yarasanzwe ari hama turamubaza ati none nk'ubu kuri ngaha wewe watubwiye ko ari wewe uhakurikirana mutegekanya kuzokwimbura ryari aca aratubwira ico gihe hari le 7 aca atubwira ngo tuzokwimbura umengo dimanche entre ibintu vya le 7 sinibuka ati ya cotisation mina simbizi na mignone tukaenda mu kazi tugende tubavumburireyo go créer ma content turagenda turironderera content baca baratugabira n'ibiraya ariko nkuko mwagisiguye akantu katuryohe muri ya Gatech ntiyari content gusa ahubwo hari ugukura y'ubumenyi ndetse no kwereka reka rondazibaye mama Burundi ati aba bantu n'ukuri kw'Imana ntibotahuko sitwe twenyene bahaye umuvyeyi yagomwe umwana nuko yitwara toujours yamana kado twacha twihera kado zibiraye no jifoto nimwayibonye bankoreje umufuko waranakunaniye waranana les amis uratinda kubwire cuma mandi ibintu byose azovuga azobivuga kubera ko mfuhira kazomujya kongera kamusubira ko ntazonshira nzoguma ndi Arlene amusigarije ngwamenyo maso y'inyana yes misialo reka tugushimire nizere yuko Chimamanda yumvise ico wamubwiye ego nakaye kajambo kanyuma wobwira Chimamanda Moses bon akajambo no mubwira Chimamanda nuko ivyo navuga byose ndazi yuko adashobora kuvyemera ikintu ca mbere Chimamanda akwiye gusengerwa kuko afite daimoni imwembi imurimo yitwa Maimuna n'izina rya wayitora ego kandi vraiment ndabibasabye Chris Ndikumana Joshua Baking Diodone aba bakozi b'Imana baze dukubita jini dufata amafungo kweli indirimbo ivuga nkubitira jini Imana isinzirire guhwera kuko bakaririmba ariko nuko nyene ndabesha isinzirire guhwera Mana nimba byukuri wumva amasengesho yacu kubita jini iri muri Chimamanda Moses isinzirire guhwera nico gisabo cawe nyene kandi ndategetse hariho umukozi w'Imana hora twigisha mbe bamwita Patrick muri JGC yahora yigisha ati je nigeze kuba nsengera yarigeze kuba yigisha ati power in the name of Jesus ndase nijwi ry'abakozi b'Imana reza ndavuze ati power in the name of Jesus ndakubise jeni iri muri Chimamanda Moses isinzirire guhwera senga iryo sengesho nawe nimba vyo kurushaka ko Chimamanda daimoni murimo isinzirira guhwera power ariko ntanavyemera ko daimoni muriwe ariko ndavuze ati ejo canke hirya yeje uzokwatura tu amen n'umunwa hari ikintu kimbabaza vraiment Chimamanda kubona yahura n'umukozi w'Imana akaba yaraguye kirababaje cyane akabona kumengo babakozi b'Imana ngo nibibwa iryo jambo manire babaje ariko ijini turayihonda tu amen kumwe twafyonda igihere cyaha kujya muri Kanyaru n'ubu turagihonyora idayimoni y'Chimamanda irahwera tu akunze bayagate reka haru tugeze ngaha nitwoheza vraiment asigaye gutegura amasengesho yonyene ego vraiment ariko bavuga ngo iyo usengeye umuntu atanabishaka naco n'ikibazo yo ategerezwa kubishaka mu izina rya Yesu amen nta dayimoni kwinjirana mu nzu bibona twebwe mu gihugu cacu jamais
hariho akarimbo ngo Imana ntigomba yuko Uburundi buhindura ikibuga c'abadayimoni. Yes, bakunzi ba Agatec TV, urumva yuko bakunzi ba Agatec, urumva yuko turangije Chimamanda Miss Alu amuhereza Yesu canke Imana. Reka twizere yuko hariho ikigiye kuvamwo, kandi no message na Chimamanda ko igiye kumushikira. Amina. Miss Alu, reka tugushimire. Merci beaucoup dame. Kandi Imana ishishikare kubagirira neza. Amina. Bakunzi ba Agatec, turangije tuvuga ngo mubandanye mugira subscribe, yani Rodrigue mwari kumwe, turangize tuvuga ngo ciao ciao ciao.